Tubaha ikaze muri kino kiganiro c'amakuru havugwa kuno munsi agiye kubabwira amakuru havugwa hirya no hino kw'isi vy'isi nk'uko twama tubigira. Incamake y'amakuru tuza kubabwira amakuru avugwa hagati y'intambara y'Uburusiya na Ukraine, turababwira n'amakuru avugwa muri Amerika, muri politiki yo muri Amerika, aho umugambi uri ku butegetsi utanguye gutakaza icizere ku banyagihugu, ndetse turababwira n'amakuru avugwa mu Bufaransa. Nayo tujya tubabwire ku ncamake muri kano kanya. Kaze tubahaye ikaze. Kaze rero uko twababwiye tugiye kubabwira amakuru avugwa ku isi muri kano kanya. Reka tuyahere mu Burusiya, aho intambara yabandanije n'ubundi hagati y'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya bwabandanije gutera mu gihugu ca Ukraine, aho uno munsi buriko buratera bukoresheje ubwato bw'intambara buri mu kiyaga cirabura, ico bita Black Sea, nk'uko biboneka ku mashusho hashizwe hanze n'igisirikare c'Uburusiya, ubushikiranganji bwo kwivuna amaso bw'igisirikare c'Uburusiya. Uburusiya buriko buratera za misile nyinshi bukoresheje ubwato bw'intambara buri mu kiyaga cirabura. Aya mamisile rero akaba ariko araterwa ubu ku mugwa mukuru wa Ukraine muri Kharkiv, ndetse ayandi akaba ariko araterwa aho bavuga ko ariko bayatera muri Donetsk region. Aha naho cane cane ni mu ntara ya Mariupol, ahari ikivuko kininiya, aho Uburusiya buvuga ko ariho bukeneye cane cane ko bushaka gufata, ndetse aho Ukraine yagiriza Uburusiya ko bushaka gukata ko Ukraine igipande kimwe ukagitwara mu gihugu cabo. Tukivuga rero intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ku munsi w'ejo Perezida wa Ukraine Zelensky mu nama mpuzamakungu yaragirije igihugu c'Uburusiya ihonyabwoko, ko igihugu c'Uburusiya kiriko gukora ihonyabwoko muri Ukraine, mu gihe yerekanye amasanamu y'aba bantu bapfa batowe imirambo myinshi cane mu karere ka Bucha. Aha naho ni mu ntara nyene ya Mariupol, aha ni hasanzwe hukijwe n'abasirikare b'Uburusiya bakaza kuhava. Ibiro bikaba vyabonetse nyuma y'uko abasirikare b'Uburusiya bahavuye, aho habonetse imirambo myinshi cane gose. Urera isi yose ikaba iriko iravuga kuri kino kibazo, ndetse bamwe batanguye kwemera ko ivyo bari vyo, canke abandi bakavuga ko hari amayeri ya Ukraine, ko Ukraine yegeranije abantu bari barapfuye iza kubakwiragiza muri kano gace, mu gihe bari bamaze kumenya ko abasirikare b'Uburusiya bahavuye. Nubwo abasirikare b'Uburusiya bari bahagize ibitero, ariko igihugu c'Uburusiya nticemera ko arico cishe bano bantu, ndetse inyuma y'iryo jambo umukuru w'igihugu wa Ukraine Zelensky yahejeje kurishikiriza mu nama mpuzamakungu ya Nations Unies, uhagarariye Uburusiya mu nama mpuzamakungu ya ONU yaciye abeshuza ibyo vyose, aho yavuze ko ibi ari propaganda za Ukraine, kugira ngo yereke ku isi ko Uburusiya buriko burakora ivyaha vy'indengakamere mu gihugu ca Ukraine. Tukivuga rero muri Ukraine yabandanya gusaba ko Amerika na NATO ndetse n'ibihugu vy'Uburayi ko bobaha indege za gisirikare, ndetse bakabaha n'amantimisile kugira ngo bivune umwansi, aho bavuga ati Uburusiya nibwatsinda igihugu, aho bavuga bati Uburusiya nibwatsinda igihugu cacu buzoba bigaragaye ko Uburusiya bushobora gutera ikindi gihugu cacu cose co mu Burayi ukagifata. Ati rero ngaha muhagabire, ati aha muri ku rupimo, nimutadufasha ngo dutsinde intambara namwe muzoba mutsinzwe. Ibi vyavuzwe na Perezida Zelensky, aho avuga ko ibihugu bimwe bimwe vya Buraya biriko birakwega amaguru mu gushigikira umugambi wo kwivuna abansi wa Ukraine, aho Ukraine isaba ko abaha ivyo bigwanisho, ariko ibihugu vy'Uburayi bikaba bitasa nuko vyumva kumwe kino kibazo c'uko baha izi ndege z'intambara ndetse n'ivyo bigwanisho bikomeye cane gose Ukraine isanzwe iriko irasaba. Reka tuve muri Ukraine tugende muri Amerika, nkuko twari twabwiye. Muri Amerika politike isa n'iziriko zirahindura imirisho muri politike ya Amerika, aho ibitigiri vy'ejo vyerekanye ko umugambi uri ku butegetsi w'abantu Demokrate usa naho uriko uratakaza cane cane mu nama nshingamateka. Bavuga ko uno munsi amatora w'uno munsi ko inama nshingamateka ishobora kwegukira umugambwe utavuga rumwe na leta, ubu nawe n'uwa Republike. Abademokrate bikavuga ko bamaze gutakaza nibura ibice 30% ku majwi ya sondage yakozwe ku munsi w'ejo. Abo rero ngo iyo bari intwaro mbi ya Perezida Biden ituma abantu batanguye gutakariza icizere mu mugambwe uri ku butegetsi. Ku
ku munsi w'ejo nyene niho Perezida Barack Obama yagendeye White House, ni nyuma y'imyaka hafi irenga 5 igihe avuye ku butegetsi, ntiyari bwagaruke muri White House. Rero ku munsi w'ejo yakoranije nyene aho umugambwe w'abategetsi bakuru w'umugambwe wiwe barabira hamwe ivyo bagezeko n'ivyo bariko barakora, ndetse barize no kwiga ikibazo c'uko abariko batakaza amajwi ico bokora. Bimwe vyabereye mu mwiherero, ibindi vyabereye ahagaragara, aho Perezida Obama nk'uko abibona yatwengeje abantu benshi mu kubatera inkuru zitwenza babwira ko White House yahindutse uko yahise atari kimeze, ndetse yatanguye avuga ijambo aho yatanguye yita Perezida Biden amwita ko ari cegera ciwe. Munyuma rero haca aravuga ngo twari kubatwenza ngo ntabwo hari icegera canje ahubwo ni Perezida wanje. Muri Amerika nyene biriko biravugwa ko ikindi kivugwa ko bituma umugambi uri ku butegetsi w'abademokrate uriko uratakaza amajwi n'umuhungu wa Biden yitwa Hunter Biden, nawe yariko aragirizwa mu bintu vyinshi cane gose mu rwego ntwaro yaheze ya Donald Trump. Uwo muhungu Hunter Biden yagirizwa ko yoba yarakoze ibintu vy'amanyanga vy'amadiri muri Tiriki, akakorana n'abategetsi ba Tiriki. Ibi yagiye kubikiraho Perezida Biden ataba perezida, yavuze ko kwari kugira ngo Perezida Trump aronke amajwi menshi, ariko ko vyari birego gusa. Tubutse kandi ko uyu Hunter Biden rero n'ubu naho yasubiye kuvugwa aho ariko aravugwa mu vyo gukeya za nkubo z'ubumara zivugwa muri Ukraine ko zoba zarakerewe. Bavuga ko ayo malaboratoire uyu Hunter Biden ari we yoba yarasiponsoriza, ari we yatanga ayo mahera yo kuba ivyo bigwanisho vy'ubumara vyoba vyariko birakorwa, ubwiwe ari we yabisupervisa. Ikindi kigo kiravuga ko umuhungu amakuru yagiye habona ko umuhungu nuko ariko aramwagiriza ko yavyaye ku maraya, kandi akaba atavyemera ko yavyaye kuri uwo maraya. Ndetse ikindi bariko baramwagiriza bavuga ko afitaniye ubucuti bwa hafi bwo yoba yarinjiriye umupfakazi wa mwene wabo, umupfakazi yasigwa na mwene wabo yapfuye. N'ibi navyo rero bikaba ivyo ariko araregwa. Ikindi kandi aregwa gikomeye cane gose cababaje abanyamerika n'amafaranga ariko arakoresha, bivuga ko ariko arasesagura amafaranga y'igihugu ca leta, nabwo leta itaremeza ko umuhungu ariko arakoresha amahera. Ni inzu aheruka gukotesha muri California. Iyi nzu nayo nk'uko bivuga iriha $20,000 vy'amadolari y'abanyamerika ku kwezi. Iki rero nico gihugu kiravuga ko umuhungu wa Perezida Hunter Biden ariko yonona amahera y'igihugu ca Amerika, aho bavuga ngo ariko nona amahera ya taxpayers, amahera bivuga ngo amahera y'abatanga amakori y'abanyamerika ariko arayonona. Rero amaze gukotesha inzu muri California, inzu yishura akayabo k'amahera menshi, n'inzego z'umutekano izo bita Secret Service nazo zaciye zikotesha inzu ngaho nyene iruhande yo kugira ngo zibashe kuncungira umutekano. Aho rero inzu ya Secret Service nayo bivugwa ko ku kwezi itwara amadolari $30,000 vy'amafaranga y'abanyamerika. Iyi nzu ya Secret Service yaje muri kano gace no kugira gusa bacungere umutekano w'umuhungu wa Perezida Biden, nk'uko bisanzwe biri mw'ibwirizwa shingiro ko umuryango wa mbere iyo bita First Family ugomba gucungerwa n'izi nzego z'umutekano ku buryo ubwo aribwo bwose bwiguze ico cose. Rero kuva aje gufata iyi nzu ngaha California, iyi nzu nayo bivuga ko izimvye cane gose ku kwezi yishura $20,000 vy'amadolari. Secret Service nabo baciye bafata inzu bishura $30,000 muri aka gace nyene ihanganye n'inzu y'ahari, kugira ngo babashe kumucungera umutekano bibashobokera. Tuve rero muri Amerika tuze mu Faransa, naho ariko haravugwa amatora agiye kuba vuba mu kwezi kuza, aho bivuga ko amatora yo muri Amerika yo mu Faransa abanyagihugu benshi basa naho bavuga ko batazitabira amatora, ndetse mu bice 30 by'abanyagihugu mu biharuro vya sondage vyagizwe bavuga ko batazokwitaba amatora kuko babona ko atagishasha kizoba muri aya matora, kuko bavuga ngo abanyapolitike bazokwitaba amatora nta mpinduka nimwe babona ko bashobora kuzana, na cane cane ko ibiharuro vyo hejuru bigaragaza n'ubundi ko Perezida Emmanuel Macron azongera gutsindira amatora. Rero benshi bavuga ko nta mpamvu zo kuja muri aya matora, ataciza bayabonamo, kuko niba Perezida Emmanuel Macron ariwe aza hejuru azatsinda, bavuga ati nta kamaro ko guta umwanya two kuza kugenda gutora. Rero bavuga ko ibice 30% bitabona akamaro ko kuja muri aya matora. Rero bikaba bivuga ko ibitigiri vy'abazokwitaba amatora bizogabanuka cane gose ku rugero niniya.
kurusha uko mu myaka iheze vyabaye, kandi hari hasanzwe havugwa ko hari abiyandikishije bashasha bagomba gutora bakwije imyaka yo gutora, ariko bikaba biri uko rero, kuko bivugwa ko bamwe bavuga ko politike ya Macron n'ubundi nayo nyene atari nziza. Bavuga rero ati hako tuja muri aya matora hataco turi buhindure, tuzopfuma tuyareka twigumire muhira tureke gutakaza uwo mwanya. Nibi rero vyariko biravugwa muri kano kanya, n'aya makuru ariko aravugwa muri kano kanya. Turaza kugaruka tubabwira ayavugwa mu bindi bihugu, aho tuza kubabwira ayavugwa muri Brazil, Pakistan ndetse no muri Kenya, no muri Congo n'ahandi muri Afrika, uko tuza kuronka akanya. Muri aka kanya reka tube turagarukirije ngaha. Murakoze badukurikirana, mukomeze kugira subscribe kuri channel yacu, mukomeze kudushigikira, natwe turi kumwe namwe tuza turabatoreza amakuru avugwa hirya no hino. Murakoze, Imana ibahe umugisha, mugire aho mubahwe. Abagize subscribe mwese turabashimiye, mwarakoze cane, Imana ibahe